Uyu ni umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Angeline Ndayubaha ariko arashimira Imana ko yabakijije umukeba rutura ariwe Generali Arenguiyome Bunyoni. Ubu tuvugana aho amagara ye ageze habi cyane, ndetse amasoko menshi mu bitaro bikuru bya Gitega akaba yemeza ko Generali Arenguiyome Bunyoni byaba byamaze kurangira, yaba yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Ariko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bakaba bari mu munezero ntangere, bibutse ingene Generali Arenguiyome Bunyoni yashatse kubakura ku butegetsi, ndetse bibutse ingene ubu amerewe. Barabona neza ko bamaze gutsinda, kandi bakababona neza ko icyo bashakaga bamaze kukigeraho. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kuri yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho kwibanda ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twatanguye ano makuru mwumva umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baratamba. Amakuru adushikira ndetse yizewe aturuka ku kirimba c'umukuru w'igihugu nuko abo ku kirimba c'umukuru w'igihugu bariko baratamba bishimira ko bamaze gutsinda igitego, ndetse bakaba bishimira ko bamaze kwikura ko umukeba wabo w'ibihe byose ariwe Generali Arenguiyome Bunyoni, kuko amasoko atandukanye aturuka mu bitaro bya Gitega aremeza neza ko abaganga bo mu Burundi bamaze kunanirwa ataco bagishoboye ku buzima bwa Generali Arenguiyome Bunyoni kugira ngo baburokore, ndetse andi masoko menshi akaba yemeza ko Bunyoni byanze bikunze agomba gupfa, kuko biboneka neza ko impande zose Perezida Evariste Ndayishimiye yaziteguye, ndetse bikaba biboneka neza ko Ndayishimiye yamaze gutura mu mutego Generali Arenguiyome Bunyoni, umutego uteye ubwoba, ndetse umutego ushobora kurangira uhitanye ubuzima bwiwe, dore ko benshi bemeza ko amahirwe yo kubaho kwa Generali Arenguiyome Bunyoni ari make cyane, kuko Ndayishimiye yaramaze kumugeza mu byara bye, ndetse yaramaze gukora ibishoboka byose kugira ngo amukoreshe icyo ashaka. Ndayishimiye na Bunyoni bari abantu bose bakomeye muri CNDD FDD, ariko Ndayishimiye ntigeze akomera gusumba Bunyoni. Kugeza aho Ndayishimiye agenwa kuba umukuru w'igihugu, byarashobokaga ko Generali Arenguiyome Bunyoni yaba ariwe uba umukuru w'igihugu, ndetse niwe wakoraga ibishoboka byose kugira ngo icyo kibanza agitware. Ariko umuhisi Petero Nkurunziza yabonye ko igihe yasiga Bunyoni ari umukuru w'igihugu byanze bikunze bizaba bimukomeranye, kuko Bunyoni ni umugabo ugira amanyama, ndetse akaba ari umugabo ushaka kwishira hejuru muri byose. Yabonaga ko igihe yaba umukuru w'igihugu azahita amwaka ibyo yari afise byose, ndetse akamupfunga. Ibi bikaba byaratumye ahitamo Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yabonaga ari umuntu rwose utazamugora, ndetse ari umuntu azakoresha ibyo ashaka. Ariko yatunguwe no kubona Ndayishimiye ariwe umuhagaritse umutima giturumbuka, ndetse benshi mu bagumyabanga n'abasende FDD batungurwa no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye akuye Bunyoni imbaraga akazibona, akanamufunga kugeza aho no kwinyeganyeza bimunanira gushika amugejeje mu bitaro
bikuru bya Gitega, aho amakuru adushikira imeza ko umwanya n'umwanya ashobora gupfa. Ibi byose akaba ari ibintu byagiye bigaragaza imbaraga zikomeye cyane za Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari ibintu byagiye byerekana ko CNDD-FDD naho baryarya abarundi ariko ari abantu badakundana na gatoya, kuko kubona umuntu mwagukanye imyaka 10 munyagirwa umunsi ku munsi mukabana mu ishamba ariko ukaba umwituye nk'ibi Ndayishimiye yituye Bunyoni, ni ikimenyetso kitabesha cyerekanye ko CNDD-FDD naho itagira abansi bayirwanya ariko ubwayo yirwanya, kuko benshi baremeza ko imbaraga CNDD-FDD yashikanye ku butegetsi uyu munsi atani 10 isigaranye, kuko yashitse ku butegetsi ifise abagabo bijunja n'ijambo, abagabo bakomeye harimwo Mutama Hussein Rajabu, harimwo Adolphe Nshimirimana, harimwo Generali Silas Ntigurirwa, harimwo Generali Arengiyome Bunyoni, harimo na Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Petero Nkurunziza ubwe, ariko ubu tuvugana abari bakomeye ico gihe ndetse bari umusingi wa CNDD-FDD ubu nka bose baramaze gushira. Habanje Hussein Rajabu akorewe elementanya n'uwo yitaga umwana we ndetse n'uwo yafashije gushika ku butegetsi amupfunga imyaka 7, birangira afashijwe n'ibihangange atorokeshejwe atorokana n'abajejwe gucunga ibohero. Uyu munsi bikaba bivuga ko agihema umwuka w'abazima, mu gihe iperereza ryo rikwiragiza ibinyoma rivuga ko yamaze gupfa, ariko benshi bagumyabanga bakemera ko atarapfa. Hakurikiyeho Generali Adolphe Nshimirimana aho yicwa muri 2015 bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko murabizi neza ko na Bunyoni ubwe yavuze ko impamvu yahunze baje kumusaka yangaga kwishwa nka Generali Adolphe Nshimirimana icyo gihe, kandi Adolphe Nshimirimana yishwe Generali Arengiyome Bunyoni ariwe mukuru w'igipolisi mu gihugu. No kuvuga ko amakuru yose yarayazi ndetse n'ibyabaye byose yarabizi, akaba ariyo mpamvu yahisemo gukura meza agahunga kugira ngo ntiyishwe nka Bunyoni, ntiyishwe nka Adolphe Nshimirimana. Iki kikaba ari ikimenyetso kitabesha, ndetse akabenshi mu barundi bakaba barahise babona ko Nshimirimana yishwe n'abadede nk'uko byari bimaze igihe bivugwa, kuko ibyo Ndayishimiye ndetse n'abindi bihangange byakoze mu kinyegero byarangiye bimenyekanye, kuko Bunyoni mu rubanza rwe yemeje ko yahunze kugira ngo atishwa nka Adolphe Nshimirimana. Ibi bikaba byarashimangiye ko Adolphe Nshimirimana yishwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ntibyatebye 2020 umutima wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza warahagaze giturumbuka, birangira apfuye bivugwa ko yishwe na Perezida Evariste Ndayishimiye washakaga atazamugora akimara kuba perezida. Yabonaga ko ububasha yihaye butazatuma hari ikintu kimwe ashobora gufata, kuko yari yarihaye ububasha busumba ubw'abandi mu gihugu kugeza no kuri perezida. Benshi bati imbaraga ubwabo bagiye bazimara. Bidatinze 2022 Bunyoni abarakuwe atabwa mu mvuto 2023. Uyu munsi biravugwa ko umwanya n'umwanya abarundi bashobora kubwirwa inkuru itari nziza ko yamaze gucikana. Ubu mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye hariko harakorwa ibintu biteye isoni ndetse babaje, aho bariko barigina insinzi yuko bikijije warubagoye ndetse warubakandamije igihe kirekire, uwo bibwiraga ko yashoboraga no kubakura ku butegetsi. Gusa naho bimeze gutya, ibihangange biriko birakora ibishoboka byose, biriko biraca ku biti n'amabuye bikora ibishoboka byose kugira ngo birengere Bunyoni. Benshi mu bihangange bakaba bamaze no gusaba ko Bunyoni yojyanwa kuvuzwa hanze, ariko benshi bakavuga ko n'ubundi byatebye cyane, naho bamuha uburenganzira bwo kujya kwivuza hanze ataco bishobora gukemura, kuko biboneka neza ko amagara yiwe ageze ahantu habi cyane, ndetse ashobora no kupfira mu ndege. Ariko n'ubundi Ndayishimiye akaba atari kubyemera, akaba avuga ko abari gusaba ko yojyanwa kuvuzwa hanze rwose arabashaka gutorokesha Bunyoni. Iki kintu kibandanya konona amafaranga y'u Burundi kubera iki? Benshi bakaba batanguye kwemeza ko ibi CNDD-FDD yita urumuri rw'amahoro ari icyitwazo, ndetse ari ikintu bakoresha kugira ngo bakuranemwo, kuko aho rwatanguriye aho kugira ngo rukurikirwe n'ineza ku barundi bose, rwagiye rukurikirwa n'ibibazo bikomeye cyane.
bacita urumuri rw'amahoro. Buri mwaka kiratemberezwa mu gihugu cyose, abategetsi bakaza kugitambira cyo kimwe na bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD. Amahoro kirayazira muri Munyonyo 2021. General Ndayishimiye na General Bunyoni baragihanye, riba ribaye irya mbere n'irya nyuma. Hagati yabo amahoro yari aheze. Umwe yahavuye aja mu mpimba yo kwiba umupfumu, umwe yahavuye aja mu migambi yo kwiba umupfumu w'uwundi. Undi aca ararahira ko azomupfunga kugeza umushikanye ikuzimu. Ubu tuvugana Bunyoni ari hafi y'ukuzimu cyane. Kugeza uyu munsi ibiriko biraba hagati yabo bagabo bahanye ico kintu ni akamaramaza ndetse birateye isoni. Benshi baribaza impamvu bimeze gutya. Ico bita urumuri rw'amaho catangujwe na Perezida Nkurunziza muri 2006. Mu mwaka wakurikiye umugambwe wabo wigabuyemwo kabiri. Nkurunziza apfunga umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab abanje kumurimataniriza. Bavuga amahoro ariko abarutwaye bagahiga kugirira nabi abandi barundi batabona ibintu kumwe. N'urumuri canke n'umwijima, ruzana amahoro canke rukomeza urwango. Uyu mwaka ruzotwara hafi umuraridi w'amafaranga y'amarundi. Uru runtu rutagira akamaro na kamwe mu Burundi. Uyu mwaka rwararongerejwe imiliyoni 300 ruzokoresha, yose hamwe azoba miliyoni 849,700 y'amafaranga y'amarundi. Mu gihugu tugifise abanyeshuri biga bicaye hasi. Mu gihugu hari ibice byinshi bitagira amazi. Mu gihugu hari abagwayi bananira kwivuza. Aya mafaranga yononwa kubera iki mu bintazi. Benshi bakemeza ko uru bita urumuri rw'amahoro ahubwo ari urumuri rwa Satani, ndetse bakemeza ko ari cyo CNDD-FDD ikorera. Benshi bakemeza ko ibi bintu biteye isoni. Hari abagaragaza ibyumviro byabo bakerekana ko aho igihugu kigeze ari habi cyane. Abarundi b'umutima bari bakwiye gutabara igihugu. Uwitwa Raki yagize ati mwese ndabatumiye muze visite murebe ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi. Nukuri amarira arakoroka. N'uyu urebye ibibazo biri mu gihugu amarira arakoroka rwose. Undi nawe yagize ati Neva n'umunyamukoshi kuva ashitse ku butegetsi. Domine zose z'igihugu zaciye zisubira inyuma, nta na kimwe kigeze gitera imbere. Ehe no muri football intamba mu rugamba no kuguma zitsindwa. Hama urwo rumuri nanje sindobona akamaro rufitiye igihugu. Aho ruciye ubuzi bwose burahagarara. Gusa amahera y'igihugu arebwa mu buryo bwinshi, ariyo mpamvu igihugu kidatera imbere. Undi nawe yagize ati sije nzobona 23 z'ukwezi kwa 10/15 zirageze, kuko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Nzapfuma nihungira igihugu kuko namaze kubona ibyankenerwa byose, kuko iki si igihugu ahubwo ni ikindi kintu. Undi yagize ati uko nukubandwa n'ibikiti byabo bagabo asha ico giciye uruhande n'ubwonko ucubona ko uru rumuri atacu rumaze uretse kuryanisha abarundi. Urwo rumuri ndamaze kuruvuga ko akatari gake. Jewe amakuru mfise nuko urwo rumuri rujanye n'amagendegente umugambwe CNDD ukoresha mu gutwara igihugu, ngo rutuma abarurabye bose se rubagiraho ingaruka zo kutinyagambura ngo bivyukiranye. Uyu mugambwe ni intwaro iwokomoka ko abandi bo bafise ayandi makuru y'urwo rumuri boye dusangiza, kuko njyewe ayo niyo makuru mfise ndetse ndabizi neza, mbifitiye n'igihamya n'uwabishaka nabimwereka. Undi nawe yagize ati nimureke nico kijuju ngo ni murekikane n'icyo kijuju ngo nabategetsi batwara igihugu. Icyo bikoze abarundi muciye ubwenge murakwiye kubona ko CNDD-FDD ibahenda. Ku ntwaro ya Buyoya na Pagaza twataterambere ko twageze ku materambere. Ubu CNDD-FDD imaze imyaka 20 yica inyuruza, nta rindi terambere yegeze igeza ku gihugu. Ahari amahoro aragaragara, ariko ibiriko birabera mu gihugu byo birateye ubwoba. Ibyo muvuga byose mwirengagiza ibyo byabahoye Rajab yababwiye babanze bubake igihugu bareke kugisahura. Bamubwira uje kutubuza kwirira uguzi imyaka kwamaze mu mashamba, ngo ubu tuje kwirira. Rero ntimwitege ibyo CNDD izomarira igihugu. Imigambi yose bacura sineza ku gihugu.
n'inda zabo kandi zose bazishiramwo amafaranga yembwe. Nukuri abarundi twaragowe cane. Benshi baribaza icyo cy'urumuri rumara mu gihe abagiye barorohana imyaka n'imyaka ataco bamariye igihugu, ahubwo icyabonetse ari ukwica igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Benshi bakemeza ko aho bigeze abarundi b'umutima bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, babanje kwigizayo ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Benshi bati Bunyoni arapfa Ndayishimiye aramukurikira. Abandi bati Bunyoni adapfuye naho azakora ibara. Abandi bati kureka Bunyoni akajya kwivuza hanze n'uruhusha bazaba bamuhaye rwo gutoroka igihugu. Ndayishimiye ibyo akora arabizi, ariko nanone abajenero bari bakwiye gutabara Bunyoni akava mu menyo ya rubamba yashizwemo na Ndayishimiye. Nukuri uko bimeze uyu munsi bimeze nabi cane. Kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko aratamba abona ubuzima buriko buracika wahoze ari umushiranganje wa mbere ni ikimenyetso kitabesha ko urupfu rwa Bunyoni rwapanzwe n'abatari bakeya. Ni benshi babona ko Ndayishimiye naho yibwira ko urupfu rwa Bunyoni ruzatuma agira imbaraga, ariko benshi baremeza ko ruzamusenya ku rugero ruteye ubwoba, kuko n'ibindi bihangange bizahita bibona neza ko Ndayishimiye atabakunda ndetse nta ciza abipfuriza. Kweko icyo tukora ni ukubatohoreza amakuru twajya tumenya bishasha tukabibashikiriza tunyuze ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.